Muri no misi abantu benshi barirukira ishirahamwe BMBC kugira ngo rishobore kubatunganiriza imigambi yabo ijanye n'ivy'ubwubatsi. Turabona ko baza biyongera ari benshi. Twashaka kumenya mbega BMBC niyo yoba izi kubaka yonyene canke inzu yubaka nta bandi baba bashoboye kuzubaka? Ego urakoze cyane. Cyane doha ni kwado nandi abantu benshi bibaza. Rero inyishu yacu ni yuko BMBC ntifise abafundi b'igitangaza. Ntifise abafundi novuga ngo bakataraboneka. Oya. Twege dukora ibindi bintu abandi bafundi bose bashobora gukora. Tubakamazu ukisaba si bose ubikora mugabo ketse nk'ivyo gutegura imigambi, ivyo gushushanya amazu, ivyo dukora abantu bose babishobora. Okay, sinova muri twenyene mugabo ndazi ko abantu bose bobikora nk'ivyo dukora mu gushushanya amazu. Mugabo iyo byo kubaka amazu kuyahagarika kuri chantier, ivyo dukora abafundi benshi bashaka kubikora. None kubera iki shambi BMBC abantu baguma bagirukira. Bwa mbere twebwe mu shambi BMBC uhaye akazi, shambi BMBC ubu haye akazi abantu bari organize. Haba hari umuntu ashaka kugira devis, umuntu ashobora kwishura jewe ngwaye, umuntu ashobora kumenya kuri amahera jewe atari hondi, sivyo? Umuntu ashobora kumenya ukuntu yani ko dufise ibintu byitunganya. Rero ubu haye akazi abantu bagize umugwi. Bashobora no gukeburana. Icambere rero nk'abantu bari mu mahanga bwa mbere canke bari mu Burundi. Abadete amahera yanje ndahaye une entreprise organisée. Ico ni kimwe. Rero abantu basanga baduhaye akazi tukakora neza kandi ku mahera abandi bantu novuga batari organize basaba bo basaba avec le risque yuko yukoranya n'abantu batari organize hashaka kwamwe ayo maderapage umuntu mu engineer akagwara ariko umusha BMBC je ndi muyobozi nivyo mugabo je nk'ubu ngwaye ibintu byose birapanze ku buryo ibintu by'umuntu tuko turakora biguma byavansa. Hanyuma ikindi kintu novuga twega amahera umuntu aduhaye ayashira ku makonte mu banki. Nene nkumva ko abakingiwe mu gihe twege amahero yaduha hariho kontra ivuga ivyo tuko turagukorera. Sivyo kuvuga ngo naka ngo jewe ngo ndamuzi ngo wazi kubaka ngo azonyubakira oya. Twaragize amasezerano yangaje l'entreprise entière yuko zokora ibintu n'ibintu. Amahero yaduha tukagusinyira. Hanyuma kandi nayigeze no kubabwira twege naho keneye garanti mu kuduha akazi. Tukasanga ari condition zirakwiye twashaka kwitanga sivyo? Byose rero bisigura ko tukora nk'ibyo abandi bakora abandi bafundi mugabo kandi d'une manière professionnelle ikingira cyane gose abantu bakisha amazu. Hanyuma novuga yuko ikindi kintu gituma twizigira ikora imyaka indwi urumva mu myaka indwi atamukiriya numwe avuga ngo jewe ngo contrat ntibayubahirije kandi dukorera abantu tutari kumwe baza barabagutse ibyo twakoze si ikintu coroshe sivyo naho kahise keza dukora ibintu vyiza ubwa mbere sawa ntose bashobora kubikora mugabo hari aho bikora barahari benshi ngaha mu gihugu ariko nabwiye igituma abantu batwirukira. Hanyuma kandi dufise equipe iri organize hanyuma twarerekanye mu myaka iheze ko tubishoboye cyane. Murakoze iyo mwubatse mubake neza cyangwa BMBC mukorera ku makuru y'ukuri atarayo guca umugeni. Murakoze.